Umunsi mubi ku ngabo za M23 n'abakunzi bazo kuko bashoboye kubura ingabo nyinshi mu buryo batari biteze. Twarababwiye ko tuzoza turabashikiriza amakuru ku migwano iri kirabera mu gihugu kibanyi ca Kongo, imigwano iri kirahuza umuhari M23 n'abawushigikiye hamwe na FARDC. Mu nkuru twabashikirije mu kanya gaheze, twababwiye ingene umuhari M23 washoboye gutakaza ingabo zirenga 50 biturutse ku gitero wagavye kuva ejo gushika n'uyu munsi bakaba biriwe mu migwano, ndetse umuhari M23 ukaba washoboye gusubizwa inyuma yo gutakaza ingabo zirenga 50 n'abandi batagira igitigiri bashoboye kuhakomerekera, eka n'ibigwanisho byinshi bashoboye kuhatakariza. Kuri uyu munsi wa gatandatu igenekerezo rya 22 umuhari M23 wongeye gutakaza ingabo zirenga 88 mu karere ka Uvira, neza na neza aho bita muri Kiriba. Muti byagenze gute? Nkuko mumenyereye gukurikirana imbuga zitandukanye zivugira umuhari M23 na cyane cyane imbuga zo mu gihugu cy'u Rwanda, bari bamaze gutangaza yuko Uvira yamaze kuja mu minwe ya M23. Benshi mwabonye amaposte bagize ngo Uvira deja tombe. Nuko bari bazi imigabo n'imigambi y'umuhari M23 yuko uyu munsi igisagara ca Uvira gitegerezwa kurara mu maboko yabo. Umuhari M23 nkuko usanzwe ubikora, uyu munsi bari bazindutse barungika amafaranga kugira bashobore gukonveka wazarendo, gutyo bikunde nibahashika ntihaze kuba imigwano, bize kuba nk'abije bamenyereye baca baprograma gusa ko umuhari M23 ari buri kura kontrola akarere ka Uvira. Muti rero byakurikiranye gute? Ingabo za M23 zishoreye zivuye muri Kamanyora zerekeza mu gisagara ca Uvira, nuko baca batana mu mitwe n'ingabo za FDNB, nukuvuga ingabo za leta y'u Burundi zisanzwe ziri mu gihugu kibanyi ca Kongo gufasha FARDC kugarukana amahoro muri kajya karere. Nuko baca batana mu mitwe amasaha arengane, urusasu ku rundi, ibombe ku yindi, grenade ku yindi. Umuhari wa M23 washoboye kwatakariza ingabo nyinshi kubera baguye mu mutego batari biteze. Bo bagenda bijajaye kuko bari bazi yuko akarere kari kamaze gupangwa. Aha twaca tuvuga yuko umuhari M23 utakaje ingabo kiriko, kuko runo rugamba rwo kugwanisha amafaranga ntitwibaza yuko ruzoberera namba. Iyi tariki ya 22 ukwezi kwa kabiri umuhari M23 ntuzopfa uyibagiye, kuko bashoboye gutakaza ingabo nyinshi. Ikinababaje gusumba nuko nizo ngabo aho bazitakarije batashoboye kugumya ubwo burere nkuko byari bisanzwe bibagendera. Inyuma yo gukubitirwa muri Kiriba, ingabo za M23 zashoboye kurokoka ku icumu, zaciye ziropura zisubira inyuma mu karere ka Kamanyora, kandi ubwo murumva ko bahataye n'ibikoresho byinshi bya gisirikare. Ku makuru dukesha bari muri ako karere nuko hariho n'abashoboye gukomereka bitakunze ko biropria, ubu bari mu minwe ya FDNB. Ayandi makuru atari meza ku muhari wa M23 nuko muri ijoro ryakeye haraye imigwano mu gisagara ca Goma, neza na neza ku kibuga c'indege. Bivugwa ko iyo migwano yamaze amasaha agera kuri 4, kandi umuhari M23 ukaba washoboye kuhatakariza abantu batari bake. Umuhari M23 ico gitero cagiriza ko ari MONUSCO yoba ikiri nyuma, nubwo atabyemeza bafise kubashoboye kugaba ico gitero. Hamwe n'ivyo kubamenyesha yuko M23 hamwe nabo bafatanije haraye habaye ibombora riturutse ku bihano by'agasakisaki igihugu cy'u Rwanda kiriko kirafatigwa, ndetse na bamwe mu bayobozi bacu. Mudukundire kandi tubamenyeshe yuko bamwe mu bafatanyabikorwa b'umuhari M23 bashoboye kuvavanura nawo, nubwo batashimiye kuvuga impamvu zatumye bavavanura n'uwo muhari wa M23. Mu makuru tuzobashikiriza ejo tuzobasesangurira tubabwira impamvu yatumye bashobora kuvavanura n'uwo muhari wa M23. Mu burere bwinshi butandukanye
biraboneka yuko umuhari wa M23 ukomeza gutakaza inguvu ku rugero ruteye ubwoba, n'abari ku murongo w'intambara biraboneka ko bacitse intege ku rugero ruteye ubwoba. Tugiye kubatorokaniriza neza mu buryo bwiramvuye impamvu uwo muhari wa M23 utanguye gushwanyagurika kandi urugamba rwari rukiri rurerure. Iyindi nkuru twabashikiriza nuko benshi mu bene gihugu bo mu gihugu cy'u Rwanda batanguye kugira ubwoba, bibaza yuko vuba cyane imigwano ishobora gutandukira igihugu cyabo, kabone ko na Amerika imaze kugabisha abene gihugu bakwiye kwigengesera, na cyane cyane ko batoye kwegera imipaka y'u Rwanda hamwe n'u Burundi ndetse na Kongo. Hari n'andi makuru avuga yuko benshi mu bene gihugu bo mu gihugu cy'u Rwanda bamaze guhunga ico gihugu berekeza mu gihugu cy'u Buganda, abandi bariko berekeza muri Tanzania. Iyo nkuru nayo tugiye kuyica ijya nino vuba cyane, tuzoyibashikiriza mu buryo buramvuye. Ni mu nkundire ndabashimire mwebwe mwabanye natwe muri kino kiganiro cyacu duhejeje kubashikiriza. Ndabasabe abantu mutaragira sabone ko mwoyikora kugira ngo amakuru yacu mukomeze kuyironkera uko tuyashize ku rubuga. Ikindi twabasaba nuko mwoza murasangiza abagenzi banyu zino nkuru kugira ngo bamenye ukuri kw'imigwano iriko irabera mu gihugu kibanyi ca Kongo, kubera ko ibinyamakuru byinshi bizana amakuru y'ibinyoma kandi amakuru yo guhuruza bitewe n'uruhande bahagazemwo kubw'iyi migwano iriko irabera mu gihugu kibanyi ca Kongo. Super stimulante ni tizane nziza cyane, nta hano wisanga atari muri Susanibu. Ufise ikibazo cy'itakara canke impararanga na gimona mpuzabitsina, ukaba ufise ubugumba canke warativye kuvyara, ukaba ufise umuhekenyeri yo kumatisme, ukuvirirana kw'amaraso kurenze, ibiro vy'umurengera, ukudatera imbere bikwiye kw'igitsina gabo, ububabare bw'umubiri canke uburuhe ataco bivuyeko, ukudadara kw'imitsi canke yarazivye, hamwe no kwama wijiriwe. Ivyo byose Sonibora bitoreye umuti. Tizane Super Stimulante yaje kubinyisha ivyo bibazo byose twakubariye. Uba wifuza icyo tugufasha, dukorera mu gisagara ca Bujumbura muri Rohero ya mbere, Avenue Pierre Ngendandumwe, nimero 22. Wowe uri kuri utashoboye kuhashika, twakure kuri 69 ubusa 87 756 canke kuri 77 936 747. Wowe ufise ikibazo ca mibe canke izindi ngwara zo mu nda, wowe ufise ikibazo c'itosekara ry'inzira y'ibifunguro yo trouble digestif, wowe ufise ikibazo c'uburuhe bw'igitigu, wowe ufise ikibazo c'itokogwa ry'inzira y'amaraso canke y'umubiri, wowe ufise ikibazo co gukomorwa n'igikoko canke wowe ufise ikibazo cyo gufungura ishano canke mu byo wanyoye, kazi cyane mu kigo Susanibu kirabigufashamo. Eherawe nawe cyakuzaniye ingaburo muti Allergie Blotte Plus, irabigufashamwo igakemura bigebazo byose twakubariye. Woba wifuza icyo tugufasha, dukorera muri Rohero ya mbere kuri Avenue Pierre Ngendandumwe, inimero 22. Mbega uba uri kure cyane udashoboye kwashika, twakure kuri 69 ubusa 87 756 canke kuri 77 93 67 47. Turabahaye ikaze cyane kugira ngo amagara yanyu abandanye amera neza, kuko gukira ingwara niko kuramba.